Hari igihe abantu bakwirengagiza bakakwereka ko utagishoboka imbere y'amaso yabo, bakagutesha agaciro, bakaguca amazi bagasigara berekana yuko wewe ataco umaze. Rero ukibaza ati ni gute wokwitwara mu gihe ugeze muri bino bihe? Ni gute wokwitwara mu gihe abantu bose bariko baraguca amazi? Abahinga baravuze ngo umuhinga ni uwuseka imbere y'uwushaka ko arira. Ese wokwitwara gute kugira ngo ushobore kuhaca umeze neza kandi nabo ubasigire akantu kagenda kabagendamwo mu mutwe? Uyu munsi ngiye kukubwira ibintu 5 canke ngiye kuguha ibintu 5 ukoresha kwitwara imbere y'umuntu ashaka yuko uririra mu maso yiwe canke yagusuzuguye. Ibi bintu bigatuma uhinduka nk'udasanzwe imbere y'amaso yabo, kandi bari bazi yuko bagushize hasi, kandi bari bazi yuko bagusuzuguye birangiye uhava uririra imbere yabo canke ngo ufukame basabe ikigongo canke ubabaze ico mupfa. Nkurikirana wumvirize. Nimba ukunze iki kiganiro ndagusavye udufyondere like. Nimba wisanze hano hantu uri umushitsi, kora subscribe kugira ngo tubandanye tujana buri munsi. Je gushikiza iki kiganiro nitwa Roy Juif, aha ni kuri Juif LG. Ikaze. Ikintu ca mbere rero nk'umunyabwenge wese akora iyo atanguye gusuzugurwa, ariyumvira imbere yo kwishura. Nimba uzi ko uri umunyabwenge ukaba uzi neza ko umuntu yatanguye kugusuzugura, ntuzihutire na gatoya gushavura canke kwivumbura. Uzomwereke ko ari bisanzwe, naho mu mutima wawe uzoba ubabaye, uzomwereke ko ataco bitwaye. Ico gihe azotangura kwibaza vyinshi kuri wewe, kandi azotangura kwiyumvira impamvu akubwiye ivyo bintu, kubera yuko yakubwiye ijambo abona ntaco rikubwiye. Uzorabe kenshi iyo umuntu agusuzuguye imbere y'abantu akabona ntaco bikubwiye, akenshi bimugarukako kubera acatangura kwibaza ati uyu muntu ateye gute, uyu muntu ninde, canke uyu muntu yafise umutima. Iki nico kintu ca mbere cerekana umunyabwenge. Umunyabwenge ntashwaduka canke umunyabwenge ntiyihutira kwishura, ahubwo umunyabwenge ico akora akwereka yuko atacabaye, hanyuma bikagusigaramwo wowe ubwawe ugasigara wiyumvira ikintu catumye umubwira ivyo bintu canke ikintu catumye umusuzugura. Iyindi tekinike wokoresha mu gihe umuntu ubonye ko atanguye gusuzugura canke umuntu ariko aragusuzugura ashaka ko uririra imbere yiwe canke ubabare imbere yiwe, igihe umuntu azoba ariko aragusuzugura, akandi gatekinike ukoresha, uzomwitegereze mu maso cane ariko ntiyagire ikintu uvuga. Uzumurabe uhoze, wowe uzumurabe mu maso, hama umurabe udahumvya n'ingohe. Hanyuma umwitegereze cane, murabe umuhuze amaso, umwereke yuko ataco bikubwiye, ariko umurabane rya jisho ry'ubusere, ntuzumurabane rya jisho ry'ikigongo werekana yuko mu mutima wawe hari akantu, ahubwo uzumurabe n'umutima ukomeye. Igihe cyose umuntu azoba agusuzuguye, nukoresha aka gasysteme canke nukoresha aka kantu, kazomusigaramwo ku buryo n'undi munsi agombye kugusuzugura azobanza gutekereza kabiri akavuga ati uyu muntu ubushize ko namuvuze akandaba mu maso gusa ntihagire ikintu avuga, ubu nosubira akaca anyataka. Rero iki kintu kirafasha cane ku muntu asuzuguwe imbere y'abantu, ariko akaca akora aka gatekinike no nyene kugusuzugura, akwibazaho vyinshi, agashaka kumenya niki gituma uyu muntu umenga umutima wiwe ntukogwako. Ikindi kintu ca gatatu ushobora gukoresha nk'umunyabwenge, nimba umuntu atanguye kugusuzugura, umuntu agatangura kukwirengagiza, kwa kundi uba ukeneye ubufasha ku muntu wamurondera umwanya n'umwanya, ukabona atanguye kuzara kwirengagiza, atanguye kuzara guca amazi. Rimwe na rimwe telefone zawe ntazifate kubera ko ubufasha canke mwara abagenzi uramwandikira we ntashaka kukwishura, hama akaca ashaka kuguca amazi. Aha ico ukwiye gukora nk'umunyabwenge, nawe hita umwereka yuko vyose bishoboka atahari. Aho ushobora kuba utabitahura, reka ndaguhe akarero canke reka ndabigusigure neza uko bigenda. Umuntu niyo akwandikira uzumwandikire, natakwandikira ukamwandikira 2-3 ukabona ntakwishuye, nawe uzumwereke yuko ufise abandi ushobora kwandikira canke ufise abandi bakwandikira. Aha uzokoreshe rya jambo rivuga ngo nkunda bankunda. Ibi bizotuma uyu muntu yahora abona umenga uriko uramwiruka inyuma umusaba ubufasha, atangure kwibaza ati none uyu muntu ko twahora tuvugana yahora nyandikira kenshi, ubabayeho gute? Ashake kumenya amakuru yawe, ashake kumenya ukuntu bayeho, kandi mu bwa mbere yarakwirengagiza atangure kukurondera naho kubaza ati mbe bimeze gute ko mu minsi yahera wandondera. Usange kwa kundi wewe
wahora umwiruka inyuma nawe atanguye kukurondera akubaza ingene bimeze kuko waramweretse yuko byose bishoboka, kuko waramweretse ko uri umunyabwenge. Akenshi ubugenzi bumeze nk'umugozi, iyo umwe arekuye nta bugenzi buba bugihari. Rero mu bisanzwe iyo umwe arekuye umugozi, kirazira yo kuguma ukwega umugozi wenyine kuko birangira uhenutse hasi. Wewe ico ukora urarekura, hama uwo mugozi ugasigara ngaho, wewe ukibandaniriza ubuzima, kubera yuko umuntu umwe canke babiri canke batatu ntibotuma upfa. Rero hako bagusuzugura ugende ubeho wisanzuye, ube mu babara ariko atagasuzuguro karimo. Ikindi kintu ukwiye gukora ngaha, nimba bagusuzuguye wenda n'umukunzi wawe n'umuryango wawe canke n'inshuti, ugasanga mwahora mukorana ibintu canke ugasanga yari umugenzi wawe, buri munsi ugira ukora ikintu wabanza kumugisha inama, ariko ukabona yuko atanguye kuguca amazi, atanguye gusuzugura ibintu vyawe byose, asigaye abifata nko kumengana ibisanzwe. Aha nk'agatekinike wokoresha, tangura gukora ibintu vyawe atawugishije inama canke atanakimwe umubwiye, utangure kumutungura, atangure kubona ibintu vyose ari surprise kuri wewe. Ibi bizotuma abona yuko wewe wamaze gukura, wamaze gutera imbere canke wamaze gutera indi ntambwe, wavuye ku rwego rumwe ukagera ku rundi, usigaye ukora ibintu utamubwiye, kandi nawe azotangura kubona yuko wabimenye ko agusuzugura. Ibi bizotuma nawe uhabwa agaciro, kuko azoguma arindiriye, azoguma kwiyumvira ko none ukare ko yarangisha inama ubu atanakimwe ambwira, reka ndabigikurikira mu buzima bwiwe. Uzi yuko abantu tujejwe kuza turacunga ubuzima bw'abandi bantu. Rero nimba wahora ucunga ubwiwe, umubwira ivyo ugira ukore, ukabona biguca amazi, nawe utangura gukora ibintu vyawe utamugishije inama. Nakubwije ukuri, iki kintu ugikora ugatanga gukora ibintu vyawe atakintu na kimwe ubajije, azotangura ko kwibazaho vyinshi, atangure kumenya ingene ukora ivyo bintu kandi ari wahora uhanuza. Rero n'akanaga tekinike nk'umunyabwenge akunda gukoresha iyo abantu batanguye kumusuzugura. Ikintu ca gatanu arico ca nyuma ukora iyo mu gihe abantu bagusuzuguye bashaka ko uririra imbere y'amaso yabo, uze wirinde kwisobanura. Aho ushobora kutabitahura, reka ndabigusobanurire neza. Kwa kundi ushobora gusanga umuntu araje muri imbere y'abantu atanguye kukubwira ibintu cyangwa atanguye kukubwira amajambo arimo agasuzuguro kenshi, ashaka yuko umaramara canke ashaka yuko agushira hasi canke ashaka kwerekana yuko imbere y'amaso y'abantu atacu maze wewe atagaciro ufise. Wewe nk'umunyabwenge aho ico ukora ni giki? Ukoresha inyishu zibiri gusa, ego canke oya, naho nyene bikenewe. Ibisigaye ubonye bidakenewe uricecekera ukihorera, hanyuma ukirinda kwisobanura, kuko iyo wisobanuye akenshi niho usanga uriko wita mu mutego. Abantu benshi iyo dutanguye kwisobanura, dusanga twatanguye kuvugana ya majambo aturimwe mu mutima, ugasanga turiko turivuga twebwe ubwacu canke twishira mu mutego kugira ngo bamenye iki turimo. Ariko mu gihe uhoze canke ukishura inyishu ego canke oya, ibi bituma n'uwagusuzuguye kwibaza ikiri muri we, agavuga ati none uyu muntu ko namusuzuguye nkaba mbona umenga yayishuye amajambo make, ari niki, atekeye iki? Kubera yuko abantu benshi harya bashobora kukumenya icyo uri canke bashobora kumenya ko uri umunyabwenge mu gihe utarabumbura akanwa kawe ngo uvuge. Mu gihe uhoze abantu bose baba bagutinya. Ngibi ibintu bitanu ushobora gukoresha mu gihe abantu bashaka ko useba canke uririra imbere y'amaso yabo. Abahinga barayamaze baravuga ngo umuhinga nuwusekera imbere y'ushaka kwarira, umuhinga nuwutwengera imbere y'ushaka kwarira. Rero uzokoresha izi tekinike naho zogufasha. Ikiganiro nimba ugikunze udufyondere kuri like, nimba usanze hano uri mushasha ukore subscribe, hama nimba hari igitekerezo ufise utwandikire muri commentaire. Murakoze cyane, naho ubutaha duhure mu kiganiro gikurikira.